nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda, mwahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, mwebwe munyumviriza ndabibabwiye, kunda abansi banyu, girire neza ababanka, hezagira ababavuma, sabira abababeshera. Hagize ugukubita kwitama rimwe, tega kandi irindi. Nuzo gutwara umutamana, ntumubuze kugutwara ikanzu. Ugusavye numuhe, kandi nuzo gutwara utwawe ntutuburanire. Icyo mushaka ko abandi babagirira, kibagirire namwe. Nimwakunda ababakunda gusa, bibamariye iki? N'abanyakabi nyene barakunda ababakunda. Nimwagirira neza ababagirira neza, bibamariye iki? N'abanyakabi nuko bagira. Nimwagurana bo mwishimiye ko bazobasubiza, bibamariye iki? N'abanyakabi baragurana abanyakabi ngo baronke ibingana na bino. Mweho kunda abansi banyu, girire neza mugurana taco mwishimiye, impera yanyu izoba nini, kandi muba abana b'uwo mwijuru, kugira ngo mubana bo mwijuru, kuko agirira neza intashima n'ababi. Nimuba abanyakigongwe nk'uko so wanyu ari umunyakigongwe. Ntimucire abandi rubi, niho mutazorucigwa. Ntimucire igihana abandi, niho mutazogicigwa. Rekurira abandi, niho muzorekurigwa. Tange, niho bazobaha. Bazobasubiza ingero nyayo yuzuye itsindagiye kandi isesekaye. Ingero mugeresha, niyo namwe muzogererwako. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mugisomwa ca mbere turacari muri rya baruwa rya mbere ry'umutumwa Paulo yandikiye abaroma nako abakorenti. Uyu munsi turamwumva aje kubafasha iki kibazo kitari coroshe mu muryango w'abakristo ba mbere, ikibazo cyo gusangira hagati y'abakristo bavuye mu gipagane, no kuvuga abatara abayahudi hamwe n'abayahudi. Ugusangira na cyane iyo hariho mu byo bagiye gusangira inyama zabagiwe ibigirwamana, kandi cyari kibazo gikomeye cyane, kuko kenshi hariho n'inyama kugira ngo zije ku isoko babanza kuzihereza ibigirwamana mugira nti mu bishengero by'ivyo bigirwamana babisengeramo imbere yuko babitwara ku isoko. Paulo ariko aragerageza gufasha kugira ngo bamwe n'abandi bamenye kwitwararikana, ntibagendere gusa ku bwenge bwabo, ahubwo bagenzwe n'urukundo. Urukundo rurimwo ubwenge, ariko ubwenge ntibwama buri mu rukundo. Ubwenge buri mu rukundo buca bucika ubwitonzi, buca bucika ukumviriza neza, kandi ntiwumviriza gusa wiyumviriza wowe wiraba, ukumviriza mugenzi wawe hafi yawe, kugira ngo ntugire ikintu gusa nko kwikwegera ko wewe wenyene utumviriza mugenzi wawe. Hari icyo kintu kiratugora, ukamenga ukubaho kwacu umenga twobaho turi twenyene, bikatugora kumviriza abandi hafi yacu. Cyo gituma mu bisagira ati, umuntu agendeye ku bwenge bwiwe gusa, kungena atahura ibintu, yumva kandi ko ariko biri mu kuri, asanga ariko arishima, asanga ariko ariyemera ku bandi, asanga atihanganira uwundi atari ku rugo rugero rw'ubwenge bwiwe. Tugire Kristo. Hariho ibintu jewe nogira nk'umupatiri gusa, mbere bisanzwe nk'umupatiri, ndabigize mwese mwikubita hasi murakomereka mu gatima mpanuzi kanyu, kandi atakibico bakirimwe imbere y'Imana. Mugabo kuko nzi yuko bishobora kubakomeretsa mutabitahura uko ndabitahura, hari ibyo ndeka. Hari n'ibyo ndeka kuko ndumwibutsa Imana w'iradiyo. Iyo mbona ntaco bitwaye, ntaco vyica,
nari gushobora kubigira kandi ntekanye imbere y'Imana atanu umutima unyagiriza. Ngankagira nti hariho abantu b'inkomwa hato batarakomera mu kwemera, bica bikomeretsa, kandi nanjye ibyo ndabiretse ntaco binyikira atari uko bikingira mugenzanje, kiretse ari nko mu kintu gikomeye cyane, ari kintu utegerezwa gukiza, ari kintu utegerezwa gukiza. Hari igihe ugira uti ntaco, abatabitahura kumbure hazoza igihe bazobitahura. Ariko umuntu akagenza ubwa mbere n'ubwo rukundo, ntiyirabe wewe wenyene. Nivyo ntawoca agira ati nama ngendera ku vy'abantu biyumvira, hoya naho nyene sivyo. Ariko umuntu aragenda yumviriza icyo Imana ishaka, mucimushaka ko kumwe n'abandi, mucimushaka ko kumwe n'abandi. Hari igihe koko mbere nivyo, n'igihe Imana ibigomba guhindura no gusunika abantu kugira ngo bave mu kuguma biyumvira mu bintu bibagabanya mu bwenge bw'ishaka ryayo. Parfois imukama akatubuskira, kamera nkaho udusunika, akavyura akareka krize kakavyuka hagati yacu kugira ngo dutebe dukura mu muzirikanyi w'ikintu. Ariko tugarutse kuri ibi Paulo ariko aravuga nuko rero hariho abatomokegwa bakumva bati ibijya bigirwa Mana ni ibintu biraho nta kintu kirimwo vy'ukuri. Mugabo mu nyuma azokongera kwindi siguragira ati mugabo rero nahatakirimo abantu mwumva yuko mushobora gufungura kuri izo nyama, ariko ntimugende gusenga mu masengero y'ibyo bigirwa Mana, kubera yuko nubwo atakirimwo mugiyeyo hariho bamwe hakumenga ntakiriyo bitabwa n'amashetani. Ati ntimusange muri ko murasangira n'amashetani, ariko kandi ni shetani si Imana. Shetani ndimurazi ko ari kiremwa. Hariho abantu ubona batinya shetani nk'uko umenga bagomba kuyibangabanganya n'Imana, tugatinya umupfumu nk'uko umenga twagomba kumubangabanganya n'Imana. None ntapfa, ugira aripfumurira ngo ntapfe. Ugasanga na shetani ari abantu yateye ubwoba, iguma ivuga ngo mbere gusumbya Imana. Ugasanga abantu basigwaye buntu umenga ni nk'iyindi Imana iri hafi y'Imana ya se umukama wacu Yesu canke hafi ya Yesu Kristo, kumenga n'ububasha bubiri bungana. Ivyo biri mu mitwe y'abatari bake, tukumva umenga mbere tukanayitinya gose gusumba uko twemera gose Imana. Ugutinya shetani gose bikaja hejuru yo kwemera Imana. Bene ico gihe shetani iradurumbanya abantu, kabasukamo agapfungu, bakama mu ruhagarara, ugasanga akantu kose babona ko ariyo. Jondaro nigeze gutwenga naho ahura n'akayabo karenganya aho abantu ngo barasuye kuza, akayabo gasanzwe nta tuyabo tukibaho. Cyane uciye ngaho muri iryo shamba ry'ivyamwa aho kwa Musenyeri ugahura n'inzoka, gacabona ati hariho abantu bangendana. Ubwo wabisuzumye neza ugasanga ufise ikiyumviro kigutambamyemwo cyane cyo gutinya shetani gusumba uko wizigira Imana. Para kagira ati nta kiri imbere y'Imana, kandi burya ikintu ukugishira mu mwitwara ariko gose niko kica kikubamwo kikawugira ko inguvu. Suko womenga twobaho nkuko umenga shetani twemera kwiriho iriho, mugabo ntituyishirako ininahazwa n'ubwoba. Ndibukantu hamwe bahora basengera umuntu agwaye shetani yanka gose Bikira Mariya, batanguye kuvuga ngo mwaramutse Mariya, agaca badurubanya akaca komindura ati najewe kubera iki cyo mutandamutse. Bose bagaca bibagira Bikira Mariya, bagaca baja kumurorera ibyo ariko aragira. Nkuko hari umuntu yigeze ko bariko barasenga bateremeye Yezu mu Karistiya, arahaguruka arabadurumbanya arabakanga nk'ugiye gutera umugere isakramento. Hanyuma baja kumuhundarako, bose baramufata kandi bose baca bati isakramento ngaho, baja kumuhundarako bibagira ko Yezu bamusize ngaho. Acara batwenga ngo mbe burya
ngo nimwe mu mugwanira canke ni wabagwanira, bose bari ivyatsi. Mwese mugaca mugenda ntihagende bake, abandi baguma imbere ya Yezu bamumetrize yoye kudurumbanya abandi. Muribuka igihe kimwe hariya Jean Prière ariko arafasha muri evangelisation kuri Monsignor, abantu sinzi ibintu byo byarabaye muzuba ntavyo nzi, bose barata Yezu ariko barasangira baja kwirabira izuba. Uwaremye izuba mumutaye ngaho ngiye kwirabira izuba. Kubera mugabo umuzirikanye muto ku bwenge mu vy'Imana, twese nitubunganya mugabo umuntu akihangana. Harimo twaze tuganira kundi mugenzi afise ingorane z'ukumenga ibintu byose abigira ibintu bihambaye vy'ingorane. Yego nivyo, hari igihe umuntu amukarira kugira ngo amukangure, mugabo kandi kumwihanganira, kumbure ntari ku rugero rumwe rwo gukomera mu bwenge muri bintu bene ivyo cyo kimwe nawe. Ubishizemo urukundo rero imbere y'Imana ni vyiza cyane, kuko na wewe uzokwihanganirwa mu bindi udatahura neza, kugira ngo uhe umwanya wundi wo gutahura. Mu muryango w'abana b'Imana twese ntidutahura ku rugero rumwe. Kumenya rero gutwara uwundi ku rugero bukebuke, ugira uti ikimpimbara ubwa mbere si ukuryoherwa mu bwenge bwanje, ni ukuryoherwa na mwene wacu akuze nawe agashikira ubwenge bumutekanya. Kwico gihe harabagira bati rero none turi izo nyama ntituzoba dusenze ibigirwamana. Inyama zose bazihereje ibigirwamana. Harageze igihe mu gihe cy'amagume abantu bagapiya gose, ugasanga abantu bajanye ku isoko ibintu bapiye. Gira ngo ngiye kugura ikintu abanza ko baza ati nico mwapiye canke nico mwiguriye vy'ukuri. Takura agasenga nkafungura, wapiye Imana izomufata kwishati tiwe wagurishije mukaje nta kizombatsa. Mugabo kameme nanje sino bigura kandi nzi nivyo bavuye kwiba, ndabizi neza. Bacangira no bambaye complice, no kuvuga no basangiye kibinuyo, ko ndabwira na ahubwo subiza ibintu by'abandi. Icyo jambo ryo gupiya sinzi ko muri gibuka. Icyo gihe abantu bapiya barabatazi yakazina ngo ni ba Piero, ko bapiya cyane. No kuvuga yuko rero nukumenya gutwara neza abandi hafi yacu mu rukundo, n'igihe ugomba kumufasha gukura mu bwenge, ukamenya ingendo bimufashamwo, utarinze gusa no musunika umuzunura umumaramaza. Niho hari urukundo rwo mu muryango w'abemera, baheza bakarindirana bakaza baratwarana bukebuke gushika uwundi nawe nyene ashikiriye gukomera mu gatima manuzikiwe muri conscience yiwe. Mu nkuru nziza Yezu turumvise adutumirira ikintu kitoroshe na gato cyama cyadutaye kuwa amazi. Ku ruhande rumwe bamwe bakagira bati twebwe harabuhora wumva bagira bati jewe nta mwansi ifise, tijane nkunda abantu, ninde yaguhenze. Yezu akagira ati mwumvise abo yise abansi bacu, ngo kunda abansi banyu, girire neza aba bana. Acaradondagura abo bantu bari mu gishingo cy'abansi. Hezagira bavuma, nta bantu barabakuvumagura. Sabira babeshera, ntabakubeshera. Sabira pati bajya bose bavuga ngo urafise abana hirya no hino. Hari abantu babesha ibintu bene ivyo. Kabasabira kandi muhuye ukabagirira neza, hazoza igihe pati batubeshera byinshi ko karakaro gatonya ntanze kubo bishikira bakababeshera gutyo. Hagize ukubita kwitama rimwe tega kandi rindi. Iri jambo riragoye gutegera, kuko na Yezu hari umuntu yigeze kumuramba ikofi, muravyibuka, ari imbere ya Kayifa. Ngo niko wishira umusaserdoti mukuru. Yezu ntiyaciyagira ati akirashira hande. Oya, yarahagaze fiama aramubaza ati nkubiti iki. Aha Yezu agombye kuvuga gutya, no kuvuga ati ntiwishure ikibi ku kindi.
niyatangura kukubeshera reka nawe gucugira uti reka nanje ndamuzukururira ibintu ndamurementaniriza, cyangwa ushaka gusanga yarakubikije ibintu byiwe bigoye uti yuhu urabuzubeshera ibintu byawe urazi ko ndabizi hinge nanje ndabikozemo hagati. Ubutsinzwe imbere y'Imana, ubutsinzwe imbere y'Imana ukamugumiriza. Haba nk'abantu barabaduka nk'ibintu nkaca mbona nk'ingene ndabafitiye ibintu byinshi nkavuga niyo bari bazi vrema, ukumva umukama akubwiye ati ihangane, ukuvyihanganamwo nije nzovyimenyera, kandi hageze aravyimenyera akabidadanura neza atanumwe ahindishije umutima wiwe ngo ace amushira ku mugaragara mwararaze. Ngo ugusabye numuhe, kandi ngo uzo gutwara utwawe ujya mu ntagutwara utwawe n'umwasi wawe. Yesu akagira ati icyo mushaka ko abandi babagirira kibagirire namwe. Iyi ni inyifato nziza y'urukundo, kumenya kwishira mu kibanza cy'uwundi. Byama bitugora ko twama twiyuzuye uwundi akabura ikibanza mu mutima wacu. Mugabo kandi Yesu arazi neza ko ivyo tutabishobora nk'abamarayika, cyo gituma agira ati bisabe bigira umwitwarariko, Imana ibabonemwe umwitwarariko wo kugomba gusa nayo. Hari abantu bagomba kugira neza kuko uwundi yumvise ko wamugiriye neza, kuko uwundi agukengurukira, kuko uwundi nawe agaruka akakugirira neza. Yesu akagira ati gira neza gusa kuko ushaka gusa na so wawe, kuko ntiwaremwe ushushanijwe ku wundi, waremwe ushushanijwe ku Mana. Aho rero bica byoroha umuntu kuko nabandi baza bagutwenga bagira ati hogo umugirira neza umuntu akugirira nabi uri kigugu. Oya, iriga sindamugirira neza gusa kubwiwe, ndamugirira neza kuko nshaka kugumasa na papa wanje. Ciye nibuka gakuru koko ya marizo, umuntu hamagara mugenzi wagira ati ngoma ndaguhanura ariko vrema uri umusore nkawe uracaba kwaso, uracaba kwaso. Cyaramaze ati none urazi ibyanitswe byeranda. Yezu bari hehe? Ari mwijuru. Mwijuru kwande? Kwa se wiwe. Ngo akonyene gasubiremwo neza. Kwa se wiwe. Ati reka nanje nirira ubuzima hafi ya data. Nubwo yitwazo n'umwigo vyoro so kufata ubuzima bwahe mu minwe. Abavyeyi mwese mutunze abana muhiri wanyu bamaze gukura ba responsabilize, ugasanga kwa se nivyo mugabo ugasanga arakora hana ibifaranga byose afise abitwara mu ma weekend kurya ubuzima, ntiyigera ari harasiyo, ntiyigera ari hinzu, ntiyigera agira iki, uri kumurera nabi. Mugabo nagarutse ngira nti twese turondera kwishushanya n'Imana, kugomba kugira ukundagize, kuko agize nabi nawe ucugira nabi ucuba mubi ubuguye mu mutego. Hari ahantu utaba uzanye ishusho y'Imana muri ivyo bintu, muri ubu buzima ntivyoroshe. Naje ndiko ndabibigisha numva ko biryoshe, mugana giye rugeranye ko ntivyoroha. Tubisabiranire twamatuza mu nkuka y'imisa kwakira umukama kugira ngo nubundi tumusaba dushoboze adushikana aho hantu umuntu adashobora kwishikana. Hari ubwiza bw'Imana adashobora kwiduganamwo, atariyo ije ikadufata ukuboko ikatudugana, mugabo idugana abemeye kugaragaza umutima wabo ko banyotewe kuduga mu bwiza bw'Imana. Amen.